Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi byose uko vyakabaye atana kamwe kavuyemwo. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu igenekerezo ry'icumi na rimwe z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ngubu bumwe mu buhinga bukoreshwa mu kwiba amafaranga mvamakungu mu Burundi. Hari intahemerutse kuronka yantangaje cane. Uyu muntu tumwite Bertrand. Bertrand hagiye mw'ibanki kanaka yumvikana n'indongozi yayo ingene bohora bamuha amadolari vyoroshe ku giciro ca banki. Uzohora uraba uwugutiza nk'imiliyoni 100 z'amarundi uyashire kuri konte uce uja hanze nka Dubai, ugezeyo uyasabe tuguhe amadolari. Bertrand ntiyatevye kuyazana aca yurira indege haja Dubai, maze hashitseyo hakura amadolari ibihumbi 30 kuri ya konte yiwe. Mu minsi itatu yaragarutse mu Burundi azanye ya madolari. Hashitse mu Burundi aduga ruguru ku murwizatunga hasanzwe yegereye cane ubutegetsi, nawe arayamugurira ku giciro ciza. Mu minsi yakurikiye Bertrand yazanye muri ya banki imiliyoni 120 z'amarundi. Mu ndwi ikurikira asubira i Dubai aca akura kuri ya konti yiwe amadolari ibihumbi 40, hanyuma agaruka i Burundi mu nyuma ashira kuri konte imiliyoni 150 z'amarundi. Bertrand ashobora kuja i Dubai kabiri mu ndwi zitatu, uko agiye hagarukana amadolari atari make. Uko yanyegeza mu kuyazana i Burundi ntavyo nzi. Ashitse mu Burundi haca aduga ruguru kuri wa murwizatunga yamugurira, akazana amarundi muri banki. Urudandaza rwiwe ruhagaze mu kurira indege gusa. Mu mwaka uyu muntu yiba igihugu hafi umuriyoni w'amarundi. Ese twoba dufise ba Bertrand bangahe mu Burundi? Ni ryari Uburundi buzotangura guhana abantu batunga amafaranga adasiguritse iyazanana? Uwavuze ko yahinduye ibipapuro amafaranga y'ibihangange niwe yibeshe. Amasoko yacu aremeza ko vya bihangange Perezida Ndayishimiye yavuga ko yashatse guhana vyamurushije ubwenge. Uyu munsi birunze amahera mu mazu kwa kundi nyene. Ahari amanoti ya kera ubu hari amadolari, amayero be n'amanoti mashasha. Ubu bihutira kurunda amafaranga mvamakungu. Uko hagize amadolari aboneka ku isoko nkamwe Dieudonné Murengerantwari yari yemeye kuza aratanga buri ndwi, bino bihangange bica biyayora ku giciro ciza bikaja kuyarunda. Bino bihangange nivyo bishinga agaciro k'ifaranga ry'u Burundi. Bishatse birarekura amadolari akaboneka, ifaranga ry'u Burundi rikaca riduga gatoya. Bishatse biratwara amadolari yose ari ku isoko, ifaranga ry'u Burundi rikaca rikoroka. Gutyo ishavu mu banyagihugu rikaduga. Ese umuti uzova hehe? Sindi umuhinga mu bijanye n'ubutunzi, ariko mu Burundi harategerezwa gufatwa ingingo zikomeye zijanye n'abasuma bafise ubutegetsi mu Burundi. Ivyo bihangange bikora ivyo bintu birazwi. Ivyo bihangange bifise ubutunzi budasiguritse birazwi, vyambaye amapeti akomeye, bijejwe amabanga ahambaye mu mugambwe, mu butegetsi no mu nzego z'umutekano. Bimwe ni navyo bihiga gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, ibindi bikitwa ko biri kumwe nawe. Ninde azofata ingingo zikenewe? Uwundi muti leta yirengagiza urazwi, ni uguheza indyane za politike zadutse kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015, kugarukana ituze n'umwidegemvyo mu Barundi, guhungura abahunze, gusubiza hamwe n'ubumwe bwa Buraya bwahora butanga 50% y'amafaranga leta yakoresha. Ihagarikwa ry'imfashanyo z'Uburaya riri mu vyatumye kandi ifaranga ry'u Burundi rita agaciro bikomeye.
ayo abonetse agakoreshwa neza yoshikana aho igihugu cikurako imfashanyo, yonatuma kandi abazana imitahe basubira kwizigira Uburundi. Ese bigenda gute ngo leta yanke gusubiza hamwe abana b'u Burundi kugira n'ubutunzi bw'igihugu bubomboke? Vyoba bishika Uburundi bukibaza nk'amafaranga buhomba kubera hari abanyamafaranga bahunze igihugu? Rwa rukundo rw'igihugu abatwara bavuga ruri hehe? Ni iyihe nyungu dufise mu kwama twitana abansi b'igihugu? Twandikire ingene uvyumva unyuriye munsi y'ino video muri komantere. Nayo kandi imbandanije n'ayandi makuru womenya ko ubutunzi bw'igihugu butifashe neza. Ivyo ni ibivugwa n'intumwa za FMI. Intumwa z'ikigega c'isi yose FMI zari zimaze iminsi zisuzuma uko ubutunzi bw'u Burundi bwifashe, zikaba zaraye zisohoye itangazo risozera urwo rugendo. Incamake y'ivyo izo ntumwa zabonye ntibihumuriza cane. Mu gihe muri ntwarane 2023 Uburundi bwari bufise amafaranga mvamakungu ashobora kurangura ivyo Uburundi bukenera mu kwezi n'iminsi 10, ubu ayo mafaranga yaragabanutse cane ku buryo igihugu gisigaranye amafaranga ashobora kurangura ivyo Uburundi bukenera mu ndwi zibiri gusa. Ibiciro vyarabandanije kuduga ku rugero rwa 29% kuva muri Nzero gushika muri Myandagaro 2023. Ifaranga ry'u Burundi naryo ryarabandanije guta agaciro ku rugero rwa 58%. Muri Kigarama 2023 amadeni y'u Burundi azoba ageze ku rugero rwa 73% y'umwimbu w'u Burundi. FMI iratanga impapuro zitari nke z'ibikwiye guhinduka, ariko ntaho zitaniye n'izama ziriko ziratangwa. Hagati aho mu kanya izo ntumwa zariko zigendera igihugu, umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu Dieudonné Murengerantwari yarahagaritswe ajanwa mw'ibohero yagirizwa ivyaha bikomeye cane birimwo ibijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga y'agaciro. Ibanki nkuru y'u Burundi BRB ikaba isanzwe inakoreshwa nk'igisata gisanzwe co mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu bindi bihugu ibanki y'igihugu irahabwa ubwigenge bukomeye, uwuyirongora nawe nyene atorwa mu ncabwenge zikomeye mu vy'ubutunzi kandi imaze kwerekana ivyo ishoboye. FMI ikaba isanzwe yaremereye Uburundi ingurane ya miliyoni 261 z'amadolari izotangwa mu kiringo c'amezi 38 kuva muri Mukakaro 2023. Nayo mu gusozera ano makuru kandi womenya ko baburamatari batatu babogojwe mu ntara za Kirundo, Makamba ndetse na Muramvya. Inama nkenguzamateka ikaba yemeje amazina atatu ya baburamatari bashasha nyene basubirira abo batatu babogojwe. Tantine Nshutinamagara niwe agiye kuramutswa intara ya Makamba, yahora hari umwunganizi w'umushikiranganji Imeride Sabushimike. Tantine akaba ari umukenyezi wa Colonel Domitien Niyonkuru arongoye iperereza mu gihugu hagati, umwe mu begereye cane Reveriyano Ndikuriyo. Tantine Nshutinamagara akaba asubiriye Françoise Ngozirazana yahora arongoye intara ya Makamba. Ngozirazana yari amaze iminsi avugwa mu makosa harimwo kunyaga itongo ry'umunyagihugu hakagira akanamupfunga. Yanaboneka kandi atakazi akigira mu nama z'umugambwe. Colonel de Police Victor Segasago niwe agiye kuramutswa intara ya Kirundo. Yahora hari umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano ndetse n'iterambere rusangi. Victor Segasago yahoze harongoye ibohero rikuru rya Mpimba. Igihe ciwe imbonerakure zarica zigakiza mw'ibohero. Abanyororo biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza ntibari borohewe. Victor Segasago akaba asubiriye Albert Hatungimana yahora arongoye intara ya Kirundo. Albert Hatungimana yaravuzwe mu makosa menshi harimwo ivyo kunyuruza isukari, akarenganyo kakorewe umunyeshure Christelle Ndayishimiye wo ku Ntega, nawo kwibagira kandi igandagurwa rya Kambayingwe muri Munyonyo 2022 n'ibindi vyinshi, n'inyuruzwa rya Oscar Nahimana muri Nyakanga 2020. Ephraim Ndikumasabo akaba ariwe kandi hagiye kuramutswa intara ya Muramvya. Ephraim Ndikumasabo yahora ari musitanteri wa komine Bukeye, asubiriye Diomede Nzambimana yahora arongoye intara ya Muramvya.
Diomede Nzambimana nawe nyene yaravuzwe mu makosa menshi cane muri ino minsi iheze yarategetswe n'umukuru w'igihugu kuriha isima yononekaye kubera agasamazi k'abategetsi yaranavuzwe kandi mu karenganyo katagira izina yakoreye umwigisha Alice Kanyana ikiringo ciwe carabayemwo inyuruzwa ry'abanyagihugu batari bake arinumira aha twibuka abanywanyi batanu ba seneri bo muri komine Kiganda banyurujwe muri Gitugutu 2020 bafatiwe i Mwaro inyuruzwa ry'umwigisha Remy Niyonsaba ryabaye muri komine Mbuye muri Gitugutu 2021 ndetse n'inyuruzwa rya Desire Niyuhire batazira Gasongo ryabaye muri komine Kiganda muri Munyonyo 2021 turipfurije umugisha ba Buramatari bashasha